hari ubutumwa mfitiye abaririmbyi b'abarundi ni kuvuga muri naho Abdallah Travel Agency banuvuga ko sinoja ngo njeho ndabahanira kuko nanje ndacafise ibindi bintu nkeneye kudekura nanje ndacakenewe guhanurwa mugabo ega mariage si chance ikintu ni etape umuntu aja ariko benshi baronse amafaranga barakora mariage of course bon ni etape umuntu azoshikiramwe mugabo si chance ntuca wiruka amahera si mariage kandi mariage si amahera. Yes, hello my people, hello abakunzi ba Star TV. I like to support everybody. I love you too if you love me. If you don't, I don't care. My name is Starboy the Sheep, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, ubeshi, umukozi wo munzu. Ivyo ni bigana bica kuri Star TV all the way from Burundi. So, mugwani bwa Star TV kunchurigira kangahe ni kunchurigira gatatu turi kumwe numwe mu bigeme bariko barakora cyane kugira abashore kubona iterambere ryabo kugira ejo baba bandi bantu kugira ejo azi habe abigeme bamurabirako cyanye ejo aze abere akarorero keza abandi bigeme. Reka tumwakire mugwani bwa Star TV ku yindi ncuro asa neza cyane numwigeme ateye neza numwigeme asetse cyangwa umumenga araguhamagaye ariko siko bibabiri umuntu agusekeye nibisigura ko abaguhamagaye. Karibu sana mugwani bwa Star TV. Wise Labesto. Merci beaucoup. Umeze neza? Ni bon. Umenga nache wanyoye. Aya. Karibu cyane musabakunzi wa Star TV ariko nibaza ko arakavura kenshi cyane katunye umenga. Harakabeho gusa kagaklima agenda gakunda. Yeah. Urakunda agaklima kameze uko undi? Bon ndakunda akabeho. Ego. Ariko imvura yaguye ari nyinshi cyane ariko. Yaguye ahandi ariko ngaho iwacu mbona atari byahatanye. Kandi wamaze no gushika ku kazi. Turazinduka cyane. Cyangwa uri muri babandi ba telefone bakiri muri chambre taxi man ngo ntore nga. Oya je mbafise amasaha donc amasaha yo gutonda na nyene départ. Imvura yaguye ariko ku maguru umuntu atavyo ndufise. Oya. Cyangwa uri muri babandi batwarira hari ukuntu abigeme basigaye babigenza adufata gihano yaza kwambara tarodane agaca twara n'udukama mbiri mu sashi. Je na namataro nkunda sinzi kumaze kubibona pe. Wise umeze neza ariko? Meze neza cyane. Twari dukumburanye cyane. Yego misi myinshi. Uno munsi wasize utuntu dutukura ku muntu. Yes, turi kumwe na Wise Labesto mwamumenye ku ndirimbo Temperature n'izindi zitandukanye ariko kuri no munsi tumusanze muri office cyangwa bakunze kuvuga ati umuziki nta mafaranga urimo ariko Wise Labesto inyuma yo kurangiza école secondaire akaronka diplome yiwe ya humanité akazi urabona ko kameze neza asa neza ari no muri office ngo nakunda kwambara amarori. Oya nta marori twambara kiretse ubaya maso ariko ibintu byo busaniye pembeni aha nyine uri muri office. Bon ego mugabo nta genda yambara gusa sisanzwe nkunda amarori like sindayakunda cyane. Wise inyuma y'umuziki turiko turabona byinshi bitandukanye turiko turabona shop yuguriye imeze neza cyane muri Boulevard. Ego Galerie du Boulevard shop nziza cyane. After kugura shop tumusanze muri office nziza cyane urabona iriko ibintu by'indege kujya kuva nakavuka nta ndege ndurira ariko Wise reka uzoze tukwakire pourquoi pas reka byo kubera uzana amafaranga ariko yego uzoyazana ariko urumva uri kumwe na twebwe bizokoroha gusumba nakabeni gakeyi. Yego cyane ni muri naho Abdallah Travel Agency no kuvuga ba bantu bavuga ngo amagence nababenshi amagence bara naba escroc twebwe twaje nga kugira tube inyishu y'ico kibazo donc twebwe turi fidèle ku bakiriya bacu kandi tubaha service imeze neza cyane. Yego uranjaniranije ariko ndaza kubaza byinshi bitandukanye kugira nzi hano ni kugira mvuga ati much congratulations much respect bonne chance uzutera imbere kubera ko uno munsi nimba uronsa akazi ngaha nivyagenda neza uzoba wugururiye abandi bigeme dufise abigeme benshi cyane uziko atabigeme turiko turabona muri music basinya amakontra ariko uno munsi Wise asinya kontra nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye wibaza ko ari igiki bo barushije abandi kugira ashore gusinya no kontra cyangwa wibaza ko ari igiki cyatumye we bakugomwa nka Wise Labesto?
bon jewe nibaza ko urumva umuntu apart y'umuziki aba afise niveau y'amashure canke niveau yaho ubwenge bwiwe yabushikanye canke ibyo yize rero urumva ivyo byose na amachance umuntu aba ariko ariyongereza kwa ibisigaye navyo n'ubuntu bw'Imana. Ni ku buntu bw'Imana bisigura yuko ati amashuri mutama yarishe ntago yapfuye ubusa kuri Wise Labesto. Oya nukuri ntazokwicuza aho abandi baheza amashuri bagaca bakreye ubuzi Wise Labesto yararangije ishuri ntivyagoranye kugira ashobore kuronka akazi bivanye n'impano yiwe. Bon ni Wise navuga ko jewe iracari intango kuko hari ibindi amareve yandi fise menshi ariko ndibaza ko byose biriko biraza nibyo ni naho Abdallah Travel Agency Wise bamaze gufata rutembikirere n'umusi no no ariko vuba reka tuvuga ati oya sindeka kuyifata ngo ni kubera ko ntabishobora ariko kuyifata kubera ko hariho ibyo Kigali wagiye n'imodoka Kigali nagiye n'imodoka yo mu abo nibaza ko ndeka kuyifata kubera ko atakintu ndaronka noja gukora njanywe nayo ariko reka tukwifuriza yuko navyo bizogenda neza kubera ko intango ndabona ari nziza cyane yego hajya ngo intango y'amasusu intango y'ubuhanza n'amasoso muganje nta buhanza ngomba ngira oya ni fonda ndagwaya musanzwe ijya migani baca kera ubuza gusha buratagata ubuza gusha buratagata buratagata wera ko nta kintu gishobora gusha kitatagase kiratagata kwanza yes apare y'umuziki Wise Labesto warasenye kontra zo mu Burundi usanga bitoroshe cyane kubera ko sometimes ari gusanga bagwaye kontra nini ugasanga kuyirangiza biragoye be kontra kuri Wise Labesto imeze gute kugira ejo ni twabona wavuye tuzovuga ati burya kontra yiwe yarangiye canke peut-être ko baba bamwongeye kontra kugira akomeze gukorana ibikorwa nabo. Bon twebwe sino kwinjira muri kontra ndani kuko nibanga ariko ukuntu dukorana nibaza ko kontra umuntu aba yayihawe aba yayisomye si ikintu bakuzanira ngo bagusinyishe ku nguvu nibaza ko jewe antuka narayize ko bikwiye kandi narahanuje nta kintu nkora ntahanuje ufise na mutama waciye ubwenge cyane bazi nawe yarabigiyemo rero urumva kontra si igihugu kontra n'umuntu ndushobora kuvuga ngo kontra zo mu Burundi oya ahubwo ni kontra z'abantu kuko abantu baratandukanye bon twese turi bamwe dufite amaboko abiri amaso abiri amaguru abiri kese soit umuzungu cyangwa umwirabure ni question yo mu mutwe rero urumva kontra meze nabi kuri naka no kubandi nicimera nabi nuko je nanje ushaka kugenda nabi ariko ni duca duta icizere ko nabandi bizogenda nabi so jewe kontra iwanje nta kibazo kandi nimwabona ivya amasezerano yaheze seke numwanya have to move rero urumva ndagira ndavansa canke ufashwe gute none muri kano kanya mu gihe gito umaze uri kurakora umeze neza kubera ko iyo mu kazi ari bavuga ati ngo mwini mushasha utera amabavu sometimes hari igihe nyene bavuga ati ntango yanje imeze uku ufashwe gute muri naho Abdallah Travel Agency par exemple ikintu cyo kuzinduka kiragoye rero umugabo bon umuntu agenda arabimenya gusa ni navuga gute wamenyereye dufate nko uvuga ati okay ndiga ndi programa ubwo kabuzi ko ari ahantu tegerezwa kuja so cyane umuntu ashobora kuba kimugora mugana ibisanzwe commentaire orosi nyuma yo gusinya contrat hari abakomanta neza n'abakomanta nabi commentaire mbi waronse nyuma yo gusinya contrat commentaire umaze guposta amafoto like kwera ko n'umunsi washobora gupostinga ikintu ugasanga ari abantu batari binezererewe akavuga ati wapi navuga ko ntavyo nta nivyo nibuka wapi ni commentaire mbi jewe sindaziha umwanya cyane reka je ndakubwire commentaire ndaziraba amanganota quelque part mugabo
mba mvuga ati sinzobi ntibigira impact muri jewe abo mvuga ati okay kajya kantu reka ndagakosore kajya bambwiye mugabo nta kintu kibi bambwiye vraiment ya no bandababeshe reka ndakubwire commentaire je numvise ariko itanditse kuri Facebook numvise abantu bavuga ati ya Abdallah usanga ari umusheri wa izi like muhabaran yoba yamuhaye akazi kwera ko bari hagufi na hagufi aho tuko tuvuga irondegwa rya wise Labesto byari rimeze gute ko tuvuga ku ruhande kwa kazi bibaza ko mu kazi abantu bose basaba akazi kumwe kandi barondegwa kumwe jewe suko bimeze bibaza ko ivyo oya kabisa aho tuhasimbe ngo twasimbe yes uko biri kose nibaza ko ni terambere ariko benshi bavuga ibitandukanye ariko kandi kubivuga ntacyo babitwaye kubera ko hariho umuntu kuvugwa cyane aribyo bituma bimuhinga uvu kugira abandanye gukora neza cyane nkace ndanashimira umuvyeyi wanyu numwe mu bantu novuga aryoherere gwiterambere ryanyu nibaza ko atigeze babanira nk'abandi ababwira ati music reka like ivyo bintu ntabwo ari vyiza nico gituma mvuze ati much respect kuri papa wawe ndazaza kuraba kino kiganiro n'umuntu aryohererwa impano zanyu n'umuntu iyo mugiye mu bintu no mu biteramo araza nyene akabashigikira cyane bukara fwa pasi bariko baratanga ubushimwe abonye umwigeme wiwe Santa aronsa agashimwe mukuru wawe yararyohewe aratamba biraboneka ko anezerewe ndavuga ati papa respect cyane nakaye kajambo ushobora gusa n'abasangiza bamwe mu bigeme musanga mukora umwuga umwe no vuga yuko bataragira kuvyo maze kugeraho canke kuri kano kazi ufise kubera ko uno munsi abigeme dufise muri industry ya 2 si benshi bafise akazi bakora music gusa no mukabare usanga bigoye kugira bahagire kugira ashobore gukora aho show nakaye kajambo batekerera nk'umwe mu bigeme akiri muto kandi novuga yuko muri music atari wakure cyane banavuga ko sinoja ngo njeho ndabantu kuko nanje ndacafise ibindi bintu nkeneye kwidekura nanje ndacyakenewe guhanurwa mugabo umuntu wari we wese muri we arafise ikintu ashoboye kandi arafise n'ivyo adashoboye rero urashobora kuvuga ati none nkeneye kwiga canke nkeneye kuguma nyene sivyo rero nibakura amaboko mpunzu bakora ivyo bashoboye n'ivyo badashoboye bavyihatireko urumva bige donc akazi s'umuziki gusa sinohanura abaririmbyi gusa kandi sinohanura mpanuye muri rusange umuntu wari we wese umunsi wasohoye umuziki ukumva ko usohoye umuziki ata support ni muronse akabara gafaranga kawuhembwe ngaha uzovyifatamo gute kubera ko uno munsi abaririmbyi benshi tumenyeye basohora music bafise management abantu barihira ivyo byaratanguye deja nje nta muri iyi minsi ndiko ndikorana maye nabwo barabe uno munsi uko urakoresha mani yawe cyane byo yesa vraiment ni barabe rero badusupportinge beinvestisse mu muziki beinvestisse mu bantu bafite talent rero bakunze kuvuga ati iyo umuntu aronsa akazi keza ari umujene ari umuhungu kenshi acakora mariage n'umwigeme yaronsa akazi keza naho ne bigenda uko onye mbega kuri wise naho bimeze gute ejo turagiye ko ega mariage si chance ikintu ni etape umuntu aja ariko benshi baronsa amafaranga barakora mariage of course bon ni etape umuntu azoshikiramwe umugabo si chance ntuca wiruka amahera si mariage kandi mariage si amahera uvuze amahera si mariage ntuca ukora mariage kandi mariage nayo samahera niyo kwakuze kuvuga ngo basore ubu ngo ntibagira mariage kubera ata amafaranga numva bayaronse kwazoca bakora mariage bose ahubwo ntibagira mariage kubera ntiharagera bakunze kuvuga ngo nta mahera dufise nk'ubu je ndose amahera cyangwa mariage keneye angahe bo amahera zo gukora urubanza nkabona yuko mbaye inyuma y'urubanza mfise akazi se bo yes yego ni bomb gihe uvuga ati uri kurabikorera ariko ni wacuguma wicaye ngura yarindiriye rega nava mu ijuru urayakorera kugira ushore kwaronka okay turaje kuri agence bimeze gute mwakira abantu gute no musi ndafise abantu benshi badukurikana kuri Star TV ndafise diaspora ndafise n'abarundi baba bakeneye gufata ingendo zitandukanye mukora gute ibikorwa byanyu bimeze gute service zanyu zimeze gute kugira buri muntu wese akora dukana kuri Star TV yumva ati nawo Abdallah Travel Agency
bumve yuko service zaho zimeze neza kugira bashobore kubashorera kubera ko uno munsi nimba uri hano waje hano kugira ubafashe kugira za tike zisohoke ya nibaza ko twebwe ngaha turorohereza cyane abakiriya turorohereza cyane abantu batwituye ni ukuvuga umuntu wese aje yitura agence ashaka kuvoyaja cyangwa ashaka kurungika ibintu ari hasi cyane ni ukuvuga ukeneye kubimenya arashobora kuza ngaha hama turafasha n'abantu mu ma démarche yo kurondera visa rero aho hose turagufasha uburyo visa umuntu ashobora kuyironka ari mu bimufashije yego cyane ntibishobora kwanga oya ntibishobora kwanga urumva turamufasha kugira ntiyihende kuko hariho abakubwira gira ibi gira biri ugaca usanga uri kurata amahera yawe uri kurata umwanya ariko twebwe turabigufasha tukakubwira ati gira iki tukagufasha ni ukuvuga gushika uronse visa mbere tukagufasha nuko tukamakinga sure yuko aho ugiye uri safe uvuze kurungika ibintu bisigura yuko ni ukuvuga nk'ubutumwa indagara nkazirungikira umuntu ari wese yego cyane uburobe bose birakunda imyumbati nta kintu na kimwe bigamushyikira neza nk'ibihugu nka Denmark na Hollande ibihugu nyine nk'ibyo nahone birakunda simpaka ngo za USA reka tuvuge nyine tout le continent tuvuge rero continent Afrique Amerique yego no muri Asia yego kose birashoboka yego turashobora kubaha nimero bokwagurako bisigura ko umuntu acaza ngaha kuri office cyangwa akabahamagara kuri telefone cyangwa araza ngaha kuri office d'abord ni avenue de l'Italie numero 3 Rohero rero acabona ding acabona juste pancarte yacu bampereza indagara rinda zizana inganda zibarungikira donc ku bari muri Amerika barahamagara kuri +1 781 731 26 33 hama bajya bari muri Denmark kwa barahamagara kuri +47 973 960 hama 27 ukuvuga aho onya numero zamazuguruye 24 heures sur 24 ate kubijanye n'amaprix biba bimeze gute kubera ko dufise ama agence menshi dufise amaprix icyo womenya coco dufise ibiciro byiza cyane bimwe vya commission ntibibaho zomva ngo ndakeneye commission oya twebwe urumva ivyo onya ni entre n'umugabo urumva twebwe ugiye kuraba yandi ma agence twebwe turaba prix imeze neza bisigura ko na Jenny nagenda hanze nzoza kugura ngaho ticket karibu cyane diaspora bariko baraturaba abarundi bariko baraturaba karibu cyane kandi urumva twebwe si à l'étranger gusa no mu gihugu hagati ukeneye kuja Bururi ukeneye kuja mu Cankuzo ukeneye kuja donc mu ntara zose zo ngaha nahone turabafasha bisigura n'ingendo hose va mu Burundi hamwe naho hanze y'igihugu Okay, reka mvuga ati bonne chance kandi baza ko bizogenda neza kubera ko iyo ukoze ikintu neza abantu urabaronka iyo uhaye confiance abantu ibintu biragenda neza cyane kandi sorry gato hari ubutumwa mfitiye abaririmbyi b'abarundi ni kuvuga muri naho Abdallah Travel Agency barafise pourcentage babakurako uri umuririmbyi w'umurundi aba journaliste bone barimo abajournaliste of course kuko urabona ngaha bisigura ko ababarivye bagiye bafata indege bafata ingendo baze baraza ngaho kugira ari pourcentage mu bakura ko parcours y'abantu none abantu bashobora kwibaza ati mbege pourcentage mukora ko baririmbye wayi muzikura ko ku bantu basanzwe ko twebwe urabona mu baririmbyi hari abajeune benshi hariho ijambo nyakubahwa yavuze ati abajene ni bakore rero tumaze iminsi twumva imyidogo y'abaririmbyi ntidushigikirwa iki kandi nivyo vraiment bari batwinuvye ariko naho Abdallah Travel Agency yaravuze ati ko reka tubashigikire nabo basohoke duteze imbere ibisata byose baririmbyi naza ngaha bazomanura pourcentage manura pourcentage kabisa tuko turakubona mu kazi ariko muri music tuko turakubona cyane kabuziki kugira muri music dusubire tukubone kandi nta na kimwe kibuze hari poste bigeze gupostinga ati burya uno mwigema gaheza amashuri atansha arica abantu ariko nyuma yo kurangiza amashuri
uri muri ropi idasanzwe bimeze gute hari ikibazo giki nariko ndakora rafo pasi ndibaza naragiye ngaho hiyo mu Rwanda naho ne narakoze nibaza ko uku kwezi kwa gatandatu fa yako nzoba igikorwa rero urumva tuko twipanga gushasha indirimbo zacu zije ku ma platform zije hose donc nta namwe ubu batazodusanga umuziki wawe ukiri ku ishuri n'umuziki wawe wavuye ku ishuri utandukanye he ba muziki wanje nkiri ku ishuri wari umuziki ufunze ariko ubu ngiye kuba donc ngiye kuboneka cyane ikibano ca Wise Labesto n'abandi bigeme cyangwa abandi baririmbyi basanga bakora umwuga umwe bimeze gute na bon ikibano canje nabo kimeze neza bose ndabubaha bakuru banje n'abatoyi banje nimba bahari rero bose je tubanye neza Wise no kubaza byinshi cyane ndakubaze birebire kubera ko icyatuzanye hano ni kugira tumwifurize urugendo rwiza muri bino bikorwa ariko arakora si urugendo rwo kugenda ngo afate indege ngo aje mu Rwanda urugendo rw'akazi akazi arimwo bonne chance nibaza ko bizogenda neza uno munsi hari benshi baza kudukurikirana kuri Star TV wabera ikirore kubera ko uno munsi ni muri kurakora babona yuko nabandi bakwiye gukora kugira babeho bakuze kuvuga ngo Bujumbura ngo hari bisuma byinshi by'abigeme uyo wumvise iryo jambo nk'umwige muri fata gute bon nta gihugu kitagira abasuma kandi nta viri itagira ariko nkimvira ati none biba gute mugabo ariko bivuga abahungu cyane sinzi barashobora kuba bafise impamvu babikora ariko nibakura amaboko mu mpuzu bakore babihebe uno munsi wumvise Slay Queen muri wowe utahura iki muri wewe wumvise umuntu akubwiye Slay Queen muri wewe uca wumvise twabihaye image mbi ngaha iwacu turumva twumvise Slay Queen twumva ko ari umukobwa yataye umuco atabaho ariko Slay ni jambo novuga baje kurirondera barabe ico bisigura to slay tukasi ikintu kibi ni hamwe twe twafashe ngo uriya muntu ni Slay no yeah okay iyo barivuze uri mu Burundi reka dufate ivyo we uzi uvyikuremo ivyo uzi vya vrai iyo barivuze n'ukuntu barifata mu Burundi we wumva iki bavuze ati bya muntu araslayinga Slay Queen umva ko twamaze kuvyishiramo jewe genda nanje cyandaba ati nanje nca numva umuntu ameze gute mugabo je nta mwanya munini ndabiha babuze araslayinga kome jewe nsiguro yabyo nkaca nibuka nibindi abarundi twiyumvira cyamvuga peu importe je ntaco bindaba ko cyane okay ntaco bikoraba ko cyane ariko wavyumvise jewe nzokuvuga amugeme ngo araslayinga ngo Slay like muga ikintu cyo tuzi umuntu wo Slay Queen ni umuntu afise amafaranga menshi cyane umuntu abakunda gushininga kandi afise inoti yego mu Burundi burya nta Slay Queen rega dufise badanje bon babita ba boss lady kugira bashire entre parenthèses kugira basigisone neza nkuko mubishaka sino ba boss lady barahari mu gusozera nakayikanogira abakunzi ba Star TV ariko baradukurikirana canke buri muntu wese azakurikirana kino kiganiro kubera ko umuntu wese akurikirana ikiganiro ntibisigura ko bari umukunzi wawe reka tuvuge abakunzi n'abansi nakayikajambo usozerera ko mu byo nakubaji mu byo mbona kubaje byinshi ariko ari byo ntakubajije n'icyayi kintu wumva yuko wosozerera ko mukubwira abakunzi ba Star TV bariko badukurikirana mu mwana hari akantu mvuze ngo abadukurikirana saba kunzi gusa n'abansi barimo ahubwo abo badukurikirana nibaza ko bagize neza cyane kuko twe ntituraba ko ari abazi cyangwa ari abakunzi essentiel nuko badukurikirana so ikintu no babarira nuko turari ku bwabo sinoreka kuvuga ngo reka ndabashimiye hama bagende kwiyabonesha kuri donc ku mbuga zacu turafise Instagram turafise Facebook vuba turabaha website yacu hama babandanye badukurikirana hama shimira na Star TV en tout cas urafise visibilité nini ngaha mu gihugu Star Boy kandi nawe mvuga congratulations thank you ndibuka ikiganiro ca mbere twakoranye ntivyari vyoroshe turi mu rugo niyo interview n'ubwa mbere narifashe micro ndi kuri TV online nibaza yuko ikiganiro cyageze kurana nagushime ndavuga ati ikiganiro kimuhaye aba subscribe benshi ngira nico cyatumye uba monetize
cyarampaye aba subscribe benshi cyane so rero congratulations kandi shimira n'abakunzi ba Star TV bahezagirwa cyane kandi uko bagukurikirana nanje banyere kugwa rukundo nkuko barunyeretse muri cagiye bongere bagwerekena naho Abdallah Travel Agency amatike yose yabo bantu ufise ababone benshi plus de 40,000 aba bose nizere ko bazoza ngaha shavuba ndaza gushora tike kabisa merci beaucoup rero katubandanya kazi dutunganirize abanyagihugu yes imana bayizegire cyane mwese kuko muradukurikirana bavuga ati fasha warafashije twese turi ngakura twafashijwe icyo ni kivugo cyo kuri Star TV kubera ko ivyo bise byose se watumye bironka kubera ko hari ingufu nyinshi cyane imana yashizemo kugira ushobore kuba icuri so dushigikire no muyigeme dushigikire ino agency kugira babandanye gutera imbere kugira bibandanye kugenda neza cyane muri wa mugambi nyene cyo bavuga ati dukreye ubuzi nemba hari ubuzi twakreye nemba hari ubuzi Abdallah yo yarakreye bisigura yuko ni gushigikirana muri gwa rukundo imana bayizagire cyane ya Star Boy the Ship mu bwa Star TV thank you so much